Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku migabane igiye itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengere, amakuru n'ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezweko rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni amakuru ateye ubwoba, amakuru mabi cane abandanya gushikira abasirikari b'u Burundi. Abasirikari bajanwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo basirikari bakaba bariko barahura n'isanganya rikomakomeye cane, aho benshi bariko baragwa ku rugamba. Urugamba ruriko rurabera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bariko baragwana n'umuhari M23. Umuhari M23 nawo ukaba utaborohereza na gatoyi. Abarundi babandanya kurasigwa ngaho mu gihugu ca Kongo, abandi bagafatwa nk'imbohe, abandi bagakomereka. Ibiziga vya bamwe mu bagenda bagwa ngaho kuri urwo rugamba kandi bikaba bimwe bidatahukanwa ngo bizanwe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abagerageza kuzanwa nabo akaba ari bakeya ugereranyije n'ababa baciye barasigwa kuri urwo rugamba. Abanyagihugu bangaha mu gihugu c'Uburundi bakaba bafise ico bagikomakomeye cane ko ababo bashobora kuzohasiga agatwe. Abari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bajanwe kugwana intambara idasiguritse batazi ico bagwanira. Kuri ubu ngubu ngo abasirikari b'u Burundi ntago bari bwatahure ico bariko baragwanira. Bob Rugurika abandanya kuvuga ukungene abategetsi bari kwisonga aribo bishe umuhisi Petero Nkurunziza, kandi ngo muri uko kumwica bakaba baranasahuye amatunga yiwe. Si ivyo gusa kuko ngo umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza urageramiwe n'abategetsi, aho bari kuvuga ko rero batakabaye barekarama canke ngo baburane ivyo umuvyeyi wabo umuhisi Petero Nkurunziza Liyetona Keri Nkurunziza biravugwa ko yaciye yirukanwa mu ishuri rikuru rya gisirikari ISCAM ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho rero bivugwa ko yavanwe muri ico gisirikari, ishuri nkuru ya kaminuza ya gisirikari yahora yigamwo, akaba yaraciye avanwamwo akarungikwa hanze. Yaciye ajanwa hanze kugira ngo barabandanye baheza ivy'urupfu rw'umuvyeyi wiwe. Akaba avuga ko rero yari yatanguye ikirego, yatanguye gukora iperereza. Iryo perereza rikaba ritumye abategetsi batandukanye haba abo mu biro vya gisirikari ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, Liyetona Keri Nkurunziza avanwa muri ISCAM, akaba yaraciye arungikwa kwiga hanze kugira ngo atazobona uko abandanya akora iperereza. Naho kandi ngo ivy'urupfu rw'abarya babikira bagandaguriwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ababikira batatu b'abatariyano, ivyabo nabo byo bikaba bigenda bija ahabona icatumye bicwa. Bakaba barishwe n'ubutegetsi bivanye nuko ngo ubutegetsi bwari bwakoranye n'umuhari FDLR. Uyu ni umuhari wasize ukoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Uwo muhari rero ngo wari wakoranye n'igihugu c'Uburundi na leta y'u Burundi kubwa Petero Nkurunziza. Uwo muhari ukaba waratoza imbonerakure kuzogandagura abanyagihugu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo rero ngo abari bagiye bakomereka bakaba barajanwa kuvurirwa muri vya bitaro vyakurikiranwa canke vyega b'ababikira batatu b'abatariyano. Amakuru rero ngo y'imiti bari baragiye bakoresha bavura izo mbonerakure zabo zakomerekeye mu myimenyerezo, leta yanse kuyishura. Wari ukuriye iperereza General Adolphe Nshimirimana akaba atarigeze atanga canke ariha ajya amahera yagomba kuvuza izo mbonerakure. Ivyo rero ngo navyo bikaba vyarateye ikibazo, abo babikira bakaba vyaratumye bicwa. Ivyabona vyose bikaba biriko biragenda bija ahabona. Mukanya ntuzuje kure, iyi nkuru imwe ukwayo tuzigarukako mu buryo bw'idonido.
nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero duhejeje kumira amate amakuru ariko aravugwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gisirikari c'u Burundi hararungitsweyo abasirikari bahejeje kurenga ibihumbi 6 ariko amakuru aragenda avuga ko abahejeje gupfa nabo bari kwababa igihumbi. Abanyagihugu baravuga ko abana babo barungitswe ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko amakuru bayabwira canke bayaronka avuye kuri bene wabo bari ngaho muri ico gisirikari, bakaba bavuga ko aribo babikira ababa bagize ivyago bagatakaza uwabo. Abasoda ndetse na leta, ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi ntago bubikira ababa baguye ku rugamba, bama babinyegeje bakabishira mu kinyegero. Amakuru rero akaba yemeza ko ibiriko birabera ngaho kuri urwo rugamba, aho igisirikare c'u Burundi kiriko kirafasha igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugwanya umuhari M23, umuhari wateye ico gihugu. Bivugwa ko ari abakongomani baba mu buseruko bw'ico gihugu ca Kongo mu ntara ya Kivu y'uburaruko, bakaba bavuga ko bagomba guharanira agateka kazina muntu n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa abakongomani, ariko leta ya Kongo ikaba itemera ko ari abakongomani, ikaba ibita ko ari abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abasirikare rero ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo b'Abarundi nabo bakabandanya bahasiga ubuzima, aho rero iyo hagize upfa ubutegetsi ntago bwipfuza kumenyesha biwe canke ngo batahane ibiziga uko vyakabaye. Ibiziga vyose biriko biragenda bigwa kuri urwo rugamba ngo babitahane, mbere kandi abafashwe nk'imbohe bagafatwa n'uyo muhari M23, uyu muhari wakabaye wabarekuye mu gihe Uburundi bwakagiye mu biganiro n'uyo muhari, ariko leta y'u Burundi ntibikozwa. Abavyeyi rero bakaba basaba ko ubutegetsi bwogira ico bukoze bukagarukana abo basirikari, na cane cane ko abo basoda nabo bipfuza gutaha. Twababwiye umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza, Denise Bucumi Nkurunziza n'abana be babigeme mbere n'abahungu bose bageramiwe n'ubutegetsi. Ubutegetsi buriko burababaza vyinshi cane, byanatumye Liyetona Keri Nkurunziza avanwa mu gisoda c'u Burundi ajanwa kwiga hanze, aho yakuwe muri ya shure nkuru ya kaminuza ISCAM yahora yigamwo, akaba yararungitswe kwiga hanze. Ngivyo vyakozwe mu rwego rwo guhisha makuru ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho Liyetona Keri Nkurunziza yari yatanguye gusaba ko hogarurwa inzahabu bivye umuvyeyi wiwe yari yaciye nawe aja kuzinyegeza kwa Bendahamwe Gaspard. Uyu nguyu ni umuntu akomakomeye cane, yaratwaye Bankobu ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero izo nzahabu zari zaciye zinyegezwa kwa Gaspard zari mu masanduka, izindi ziri mu mavalise. Liyetona Keri Nkurunziza rero akaba asaba ubutegetsi ko abasirikari baciye baja gusaka ku rugo rwa Gaspard bagatwara izo nzahabu, bagiheza kumenya ko umuhisi Petero Nkurunziza acikanye, bagomba kuzibagarurira kuko nivyo n'ubutunzi umuvyeyi wabo yari yarabarondereye kugira ngo buzotunge umuryango. Ivyo rero Keri Nkurunziza gitangura kubibaza, babonye ko bishobora kuzobashikana kure, baca bamwigizayo bamuvana mu ishuri rya ISCAM bamutwara hanze, abariyo aja kwiga kugira ngo atazobona ukungene yagomba gukurikirana ubwo butunzi, ayo matunga y'umuvyeyi wiwe yari yarabarondereye ngo azotunge umuryango. Murazi ko Bunyoni nawe ubwo bamupfunga, urugo rwa Denise Bucumi Nkurunziza rwaragiye gusakwa, rurasakwa baraba ko Bunyoni atoba yaranyegejeyo amahera. Uyu Liyetona Keri Nkurunziza yaragiye ku rubuga rwe rwa Facebook arandika ko imbo zo kuja gusaka urugo rw'umuhisi Petero Nkurunziza bitakabaye vyo, kuko nabo igihugu cacu c'u Burundi bagikunda cane.
batoshobora kukihemukira canke ngo bakigambanire. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, amakuru n'ibiganiro dutoza bize bigushikira.